ariko mu gihugu cacu c'u Burundi usanga gospel tuyihaga umwanya muke. Ugasanga kuma réseaux sociaux canke kuma radio yacu kuma telefone yacu nituriko turayijane ku wundi kugira ngo ayumve ico gikorwa ugiye kukilansa gisohoke kimeze neza kandi unafata umwanya wo kugisengera. Aba bakurambere biwacu ba Parnell ba Dudu ugiye kuraba ubuzima bwabo barafata umwanya munini wo kuba imbere. This is Flash TV. We shine to progress. Bakunzi ba Flash TV twongeye kuramutse ugira kandi tuvuga mwiwe canke mwaramutse bivanye na muherereye tukaba tubaha ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye murabizi twama dufise abatamuye benshi batandukanye none umunsi dufise undi mutumire mushasha reka tumikaze rero atwidondore mumenye tugiye kuganira mu kiganiro cacu turabaha ikaze. Murakoze cyane nitwa Patience Niremera nkaba ndi umuririmbyi mpimbaza. Ego mwakoze turi kumwe na Niremera Patience asanzwe ari umuririmbyi mpimbaza. Ubundi abaririmbyi none bari kunga hari abaririmbira Imana, hari abaririmbira ibiti, hari abaririmbira isi, hari abaririmbira inzu. Oya hari abaririmba indirimbo mpimbaza n'abandi baririmba indirimbo zo guhininahaza abakobwa canke ibihugu canke ibindi bintu. Patience ni dote fora bikora canke yahisemwo guhimbaza Imana gusa. Bahisemo guhimbaza Imana gusa. Ego Patience ne tukiringaho nyene ni ryari bahimbaza Imana babikora mu mwanya yuhe bakabikora gute? Ahariho hose turahimbaza Imana. Ibikorwa byacu bihimbaza Imana, inyambaro zacu zihimbaza Imana, ivyo turimo bihimbaza Imana. Guhimbaza Imana nibisaba tube turi guhimbaza kujya turirimba tubikora muri eglise. Oya ahariho hose tuvyose turahimbaza Imana kujya uyishima kayivuga bukuru bwayo buri kurayihimbaza Imana. Ego mu atubwiye yavuze kano ngo inyambaro zacu zishaka guhimbaza Imana. Nene nambaye gacha ndiko ndahimbaza Imana. Ego kuko hariyo gihe wambara nyene abantu bose bakubonye bakavuga ati no kya muntu bisobanura ngo umuntu yambaye akabego aba ariko himbaza Imana. Yego birashoboka kandi impuzu zikwije. Ego apana impuzu ugasanga impuzu zimeze ukuntu nyene kurabonesha umubiri wawe kumeze umva ko atari guhimbaza Imana uko. Urakoze cyane ije twitewe mu gose. Ego Patience rero mu kuri indimi mpimbaza Imana yabitanguye ryari gushika no mutsuko turavugana yoba bimazemo igihe kingana gute? Nabitangiye muri 2018 niho nimenya neza ko mfise impano nshobora kwandika kugira ngo nshobore gushikiriza ivy'Imana yashize muri jewe. Ego gushika uno munsi muri ico gihe kitari kinini cyane cyangwa kitari gito ubimaze inyungu umaze kubikuramwo ni yahe ndavuga mu buryo bugaragara? Uburyo bugaragara nuko maze kunguka ibintu byinshi ntodondagura ngo ndabiheze, ariko ico shimira Imana nuko aho nari nshaka gushika uko bukeye nuko bwije ndiko ndabona intambwe imwe ku yindi. Ego Patience mu novuga gospel mu gice cy'u Burundi uyiha igicapi cahe canke ubona kuva no munsi mu gihe uri kurayikoreramwo canke urabitaranatangura wabona bayi mu gushikarira aho tugeze no munsi uyiha igicapi cahe kubgaho? Gospel yiwacu mu Burundi igicapo ndayiha si ntigishemeye cyane kuko uri kuraraba mu bindi bihugu gospel barayiha agaciro cyane kandi barayishigikira barayikunda kandi bakayitaho, ariko mu gihugu cacu c'u Burundi usanga gospel tuyihaga umwanya muke. Ugasanga kuma réseaux sociaux canke kuma radio yacu kuma telefone yacu nituriko turayishigikira nkuko bikwiriye na cyane cyane indirimbo mpimbaza z'u Burundi. Ugasanga nituriko turazishigikira tuguma tumviriza zinyamahanga zivuye mu mahanga. Rero ivyo byose byerekana ko gospel itarafata inzira neza yo ngaha mu Burundi kugira ngo igire impact kugira ngo tuyikunde tunayikundisha abandi. Urumva ikibazo gihagaze ku barundi canke kuri mwebwe abaririmbyi mbega muri mu ruhara rwanyu mwebwe abaririmbyi ho? Ikibazo ni gihagaze ku baririmbyi gusa, gihagaze ku baririmbyi no ku barundi. Ndavuga rero ku ruhara rwanyu mwebwe nk'abaririmbyi. Uruhara rwacu tubw'abaririmbyi nuko dukwiye gukunda ivy'iwacu. Kuko umuririmbyi bashobora kumutumira ugasanga afise indirimbo yanditse cyangwa afise indirimbo
canke nubwo atobari yiwe turafise abaririmbyi b'abarundi bamaze kuririmba indirimbo ziryoshe ziremesha abantu zihimbaza Imana koko nawe uzumvirije wumva zifise ubwiza kanaka ugasanga umuririmbyi baramutumiye ariko aririmba indirimbo cane z'inyamahanga ugasanga niyo wacu no mu Burundi nani yashizemo canke niyiwe nani yashizemo ivyo rero twebwe abaririmbyi bica bituma tutaha agaciro ivy'iwacu kandi tutaha ikibanza kinini ivy'iwacu kugira ngo twebwe tubanze tubikunde hama tunabikundisha abandi kugira ngo ujane ku wundi kugira ngo ayumve ico gikorwa ugiye kukilansa gisohoke kimeze neza kandi unafata umwanya wo kugisengera aba bakurambere biwacu ba Pornel ba Dudu ugiye kuraba ubuzima bwabo barafata umwanya munini wo kuba imbere y'Imana kuba imbere y'Imana ibikorwa byabo ziri kuri YouTube indirimbo ya mbere yitwa Neno Lako ya kabiri yitwa Ndaririmbishi mu gawe kandi iri kuri YouTube iyo ya kabiri idafise video muga vuba cyane Imana ibikoze izogira video Pesi ni igiki gifasunika cyane gose kumva ko nk'uwarasohoye indirimbo ya mbere watubwiye zimwe ntamba ni muri nyinshi zituma mutariko muragaragaza ibikorwa gose ari naho ugasanga ntidushigikiwe wakivuzemo kandi na kare nta buryo nta iki mugabo muguba mumva musohora turabona ka mbere ukwezi gukwika turabona kandi none uwo mutima canke ico kintu bwo kibasunike guma musohora kandi muguma mwidoga ko mutashigikirwa ibikorwa byanyu kandi bisaba uburyo ni igiki canke uwo mutima mukura uwo mutima nta wundi ni passion iri muri twebwe ariyo ikintu kidudubiza muri wewe niyo uri mu utari kurakora kijya kintu umva ko ubuza amahoro nk'ubu par exemple ndibaza wowe iyo utaje gukora journaliste ku journaliste ndibaza nturyoherwa cyane kuko ni ibintu usanzwe wumva biri muri wewe ni ibintu wumva umenga nubwo babikubuza bakagushira mu yindi mpano umva atamunezero ufise rero natwe iyo passion iri muri wewe yo gusohora indirimbo canke iyo ufise ivy'Imana yatekeye muri wewe umva umenga ntovyigumiza mutabisangije abandi yego nico kibidutuma murakoze reka noneho tubwira aho indirimbo zawe ziri kuri YouTube yawe ngene yanditse ko chaîne yawe maze utubwira akantu gato muri iyo ndirimbo iheruka gukora ko video vuba kugira ngo utere amatsiko indirimbo uyisanga kuri YouTube wandika Patience Niremera subscribe yanyu irakenewe na commentaire na partage wandike Neno Lako na Ndaririmbishi mu gawe ucuyibona izo ndirimbo usangamo ubutumwa kanaka ego okay kare turi imbere gato muri iyo ndirimbo yawe navuga ibuherutse gushira ku mugaragaro kugira ngo dutere amatsiko twumve twona ja kuraba yose canke nizikurikira maze dushobore kurangiza ikiganiro cacu Ndaririmbo bwiza bwawe ndaturuku mese mwami ndavuka kuruhera we ubereye guhimbazwa murakoze cyane guys reka rero kurangiza ikiganiro cacu twama dufise utubazo tubiri canke dutatu tubuzima busanzwe canke twegereye cyane kuririmba twishura muri 30 secondes utubazo dutatu umva ni question réponse Patience yatangiye gukoresha YouTube ryari 30 secondes natangiye gukoresha YouTube mu kwa kane 2020 Patience ni impamvu yahe yumvise yatangiye gukoresha YouTube impamvu nuko fisi iby'Imana yatekeye muri jewe shaka kubisangiza abandi ubutumwa bisuka ku muntu wese afite Imana yashyize muri washaka kuri YouTube ego ubutumwa kana kamva buriko burabiragira muri wewe Patience akasha telefone basanga ku munsi washaka kuyikoresha umunsi wose yewe donc 30 secondes diraheze bivana n'ivyo ndiko ndayikoresha twaje 30 secondes murakoze cyane reka dushimiye Patience ko yashe kwitaba ikiganiro cyacu cyoshoboye twizera ko n'ubukurikiye tumwituye azotwitaba murakoze cyane murakoze gose bakuzi ba Fresh TV turabashimira hengeshanya kudukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye tubiza kuzamuragira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu tutibagiye gushimira imisosi best y'amaduha image asa neza cyane murakoze